Mwese muteramanya televiziyo Burundi ndabaramukije kaze murano makuru twabateguriye n'amakuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo harabandanya ingenda maze mu minsi agira mu makomine atandukanye aho genda abona ndongozi mu ntwaro no mu mugambwe SNDD FDD mu makomine muri komine Butaganzwa intara ya Buhumuza akaba ariho yagendeye kuri uyu wa kane. Nayo umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru Gabi Bugaga ahamagarira abamenyesha amakuru gukora amakuru n'ibiganiro bijanye n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika aho ni mu gihe Uburundi aribwo bugiye kurongora uwo muryango. Kaze mw'idonido rya makuru nkabandi kumwe na Kudra Shabani Zeimana hasigura mu rurimi rw'ibimenyetso nkuko nari mpejeje kushikiriza muri za ngendo amaze mu imisi agira mu makomine atandukanye y'intara zigize igihugu. Kuri uyu wa kane rero umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD Reverien Ndikuriyo yarabonanye n'indongozi mu ntwaro no mu mugambwe SNDD FDD zo muri komine Butaganzwa intara ya Buhumuza. Yabahamagariye rero gukomeza ikibano ciza no kwijukira ibikorwa by'iterambere mu gushigikira imbona kazoza y'igihugu. Ni nkuru Ezekiel Shimirimana. Muri urwo rugendo umunyamabanga w'umugambwe SNDD mu ntara ya Buhumuza yashikirije ibikuru bimaze kurangurwa n'ubuserukizi bw'umugambwe muri iyo ntara mu cyane mu gisata cy'uburimyi no gukingira ibidukikije. Akaba yamenyeje ko bateye imivyaro y'ivoka yababa 600,000, imivyaro y'ikawa 2,000,000, ibiti bisanzwe byo gukingira ibidukikije birenga 2,000,000. Baraciye kandi ngo mabarabara y'imigenderanire hamwe n'ibindi. Na munyamabanga w'umugambwe SNDD muri komine Butaganzwa yavuze ko mu byo bategekanya harimo gutunganya amatuta y'amavoka angana n'2,500 kuri buri zone, kubakira inzu abarugwanye hamwe no gukurikirana ikawa n'ivoka byatewe hatibagiwe guhimiriza isuku n'imisukura ku mitumba no kubandanya bigisha iby'urugo gwifashe n'uruteye imbere mu ntumbero yo gushikira imbona kazoza. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD Reverien Ndikuriyo yibukije abenegihugu na cane abagumyabanga ko kugira ngo igihugu gitere imbere umwenegihugu wese ategerezwa kubigiramwo uruhara mu gukora kiteza imbere agateza imbere ikibano ndetse n'igihugu. Yabahamagariye kandi kwijukira ibikorwa by'iterambere bongere babikundisha abana babo. Umugabo ushaka kuronka amahera ndetse kuba ngo yarose komande imwanza mugabo nawe abana bakora gusera mama ndashonje ifu yuko ufise utundore zero kuko umwana agusabye imfungurwa ukazibura utangura kurira imbere yuko arira uri umuvyeyi. Tuba abantu tuje mu kuri nje ituma rero tuti umwana wese ukavuga uti urugo sawa mukero ugomba kavuga ati indaga bitoto aha mavuka 10 y'wacu umwana ukamubwira ati biti 2-3 umwana wese. Cyo gituma nk'abana rero tubahe nabo bateri turondera imigisha yabo kumwana cyangwa gutera igiti cyashama gusuma iki wawe iyo voka zotera ari mu wa kane azoheza universite ya 1,500,000 none ateye 3 sito ni nusu ito ni nusu ugwiza 1,600,000 1,200,000 none umwana w'umukobwa afite 1,200,000 uzoza kumenyesha intuze igitumbura mu terinda yo kwemerera havuga ati jahiyo ni mugani ivyiyumviro bipanze muze muranira amati mu birenganiye ni tugomba uko kwikukira abana babone yuko ubwo buntu babahendesha ari buto kuvyo bafise. Urumva rero ni rugamba. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD yahamagariye kandi indongozi kutagira ubwoba babe abasuku babo barongoye na cane mu kubereka akarorero keza mu bikorwa by'iterambere no mu kubakingira. Kuri uyu wa gatanu naho umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD yagendeye koperative Sangwe y'abakenyezi bo muri komine Musongati intara ya Burunga.
yabahamagariye rero kuvavanura n'ubunebwe kugira ngo imiryango yabo ibeho neza. Iyi nkuru baracayitosora niyadushikira turaja kuyibashikiriza. Dutandukira yavugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru, aho amenyesha makuru bahamagarirwa gukora makuru n'ibiganiro bijanye n'umuryango w'umwe bwa Afrika, aho ni mu gihe Burundi aribwo bugiye kurongora uwo muryango. Ivyo rero byashikirijwe n'umushikiranganje yo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga mu nama yagiranye n'abayobozi bakuru barongoye ibinyamakuru vya leta n'abarongoye ibindi bisata. Ni nkuru ya mugenzi wacu Evrine Irakoze. Kugira ngo ibimenyesha makuru vya leta bitera intambwe mu gukora neza gusumba, umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga amenyesha ko hoba kuvugana ku vyafundiswe nivyo baze gukora. Ni muri iyo ntumbero umushikiranganje yagiranye inama n'abayobozi bakuru bibimenyesha makuru bikukira leta n'abarongoye abandi mu bisata bikorera muri ubwo bushikiranganje kugira ngo barabire hamwe vyaranguwe muri aya mezi 6 aheze. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga yashimye ibimaze kuranguka mu mezi 6 arangiye naho intambamye zitabuze. Mu bimaze gukorwa harimo ibiganiro n'amakuru agezweho y'igihugu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi hamwe no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Muri amezi 6 nyene intambamye zatuma ibice by'igihugu bitashobora kuronka amakuru biciye ku nsamirizi n'imbonesha kure y'igihugu zaratorewe inyishu. Nayo ku bijanye n'intambamye zibonekeza mu binyamakuru vya leta hariho ibijanye n'abakozi baheba akazi, intunganyo nshasha n'inganishwa ry'imishahara, ibikoresho bidakwiye n'ibindi. Kubijanye n'abakozi baheba akazi yatanze intumbero ko bo kwihuta kubasubiriza kugira ngo akazi kabandanye kagenda neza. Naho kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'itunganywa ry'imishahara, umushikiranganje Gabi Bugaga yavuze ko biriko biratunganywa. Ku kibazo c'ibikoresho by'akazi ngo bazobandanya kurondera aho uburyo kugira ngo bigugwe. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru Gabi Bugaga agasaba abarongo bimenyesha makuru vya leta ko muri kuno kwezi kwa ruhuhuma Uburundi bugiye kuramutswa umuryango w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ko bo kwitwarika kwandika no kumenyesha makuru ajanye n'uwo muryango hamwe n'ishusho nziza y'u Burundi. Yarangije abasaba kwitwarika gutanga makuru ajanye n'isuku mu ntumbero yo gukaburira bene gihugu kugira isuku n'isukura. Tukiri muri ico gisata cyo kumenyesha makuru, uruhara rw'umumenyesha makuru ngo nugushikiriza inkuru itohojwe neza hisunzwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru. Ivyo rero byashikirijwe n'umushikiranganje Gabi Bugaga hajejwe kumenyesha makuru igihe ariko aratanguza mu kigo c'abamenyesha makuru Bujumbura inyigisho mfatiro zigenga uwo mwuga ku bamenyesha makuru bakiri bashasha muri uwo mwuga. Niho Nadia Ndayizeye. Inyigisho ku bamenyesha makuru bakiri bashasha muri uwo mwuga ngo zizobafasha kumenya neza umwuga wo kumenyesha makuru no kwirinda amakosa amwe ashobora gutuma bahanwa. Nkuko umushikiranganje Gabi Bugaga ajejwe kumenyesha makuru yabishikirije, ubwo bushikiranganje bwatunganije izo nyigisho kuri abo bakiri bato mu mwuga kugira baje ku rugero rumwe n'abandi, gutyo bashobore gushikiriza inkuru z'ukuri hisunzwe amategeko n'ingingo zijejwe guhagararira umwuga. Ni muri ya ntumbero rero y'u Burundi bwifashe 2040 butembe 2060 dukura kino gikorwa kugira ngo duzushike muri yo sango abamenyesha makuru bazi gutandukanya icatsi n'ururo, kuko iruhande y'amakuru atohojwe neza afise ishingiro afite ishimikiro hariho izindi nzira abantu baronka mu makuru atariyo, ugasanga bahaye n'ikibanza, ugasanga barabitsa umuntu, ugasanga barahamvye umuntu mugaca mugahura, ugasanga barambuye iteka umuntu ugaca mugahura ari muzima. Ibyo byose nugira ngo abamenyesha makuru babimenye batanga makuru y'ukuri atohojwe neza, kuko tubaha ubumenyi novuga tukabaha nk'imbago zo kurembera uko kuri abantu baheze bagutahure. Ukibazo cuko ashobora kuba ukudasoma kumwe kubimenyesha makuru kuvyerekeye inkuru yatanzwe, umushikiranganje Gabi Bugaga amenyesha kwijya ari kosa rishobora guhanwa mu gihe umumenyesha makuru adasavye ikigongwe. Ni kosa rikomeye cyane kudatahura makuru, nukuvuga ko mu ijambo rimwe urukora ibindi umumenyesha makuru ntagomba guhuguza. Niyahuguje arashobora kuvuga ati jewe nihenze murambarira akavyandika. Nimba ari inkuru yatanze tariyo arandika iyerekana ko
yihenze agasaba imbabazi babisomye canka bavyumvise canka babibonye kuko kuri ni kumwe iyo abikoze mu kiringo gitekanijwe arashaka kubabarirwa iyo gitakazazo naho no muri code de conduite canke aya izi ngingo dushiraho zifasha abanyesha makuru gukora hariho abavuga bati n'abanyamakuru bashaka kumucira umukenge bati umuntu n'umubeshi bakamushaka uruhande bati urashaka gukora ikintu cyose kiretse kumenyesha makuru ivyo birabaho. Tubamenyeshe ko izo nyigisho zizomara iminsi 2 zikaba zitabiriwe n'abamenyesha makuru bavuye mu bimenyesha makuru vya leta abikorera ivyabo n'abakorera ku mbuga ngurukana mumenyi. Naho kwifurizanya umwaka mushasha no gushikirizwa ivyaranguwe mu ntara ya Gitega nizo zatumye abanyagitega bahurira hamwe kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'iyo ntara kugira ngo bongere bashikirizwe n'imigambi igiye kurangurwa. Buramatari w'intara ya Gitega Riboire Bigirimana akaba yabashikirije ibitari bike vyaranguwe mu misi amaze ku burongozi bw'iyo ntara harimwo amanama yakozwe ku mitumba yose igize intara ya Gitega kugira bumvirize imigambi yatowe n'abene gihugu. Ni nkuru ya Dieudonné Ndacayisaba. Muri ivyo birori vyo kwifurizanya umwaka mushasha hagati y'abavuka ntara ba Gitega, buramatari w'iyo ntara Riboire Bigirimana mu ijambo yabashikirije kwifuriza abanyagitega umwaka mushasha mwiza. Duze ibirahuri twifurizanye umwaka mwiza. Murakoze cyane. Yaboneye kubamenyesha ko ihangiro indongozi bafise ari yo guteza imbere intara ya Gitega. Ni muri yo ntumbero rero ngo hamaze kurangurwa ibitari bike, bimwe muri ivyo harimwo kugira isuku mu gisagara ca Gitega eka mbere n'intara yose, bakaba kandi bari kubasanura inzu zari zarabaye umusaka kugira ngo zizojemwo ibiro bitandukanye vyo gukira intara. Nayo mu gisata c'uburimyi hakaba hariko hagwizwa ibitegwa njabukamazi n'ibindi baranguye ngo nuko habaye amanama ku mitumba yose igize intara ya Gitega haregeranywa imigambi abene gihugu bifuza ko yorangurwa. Muri iyo migambi yegeranijwe arimo kubakirwa amashure, amavuriro, amabarabara y'imigenderanire, imigende y'amazi, amatara n'ibindi. Bastanteri bose rero bakaba barategetswe ko mu gihe bategura ibikorwa bazokora buri mwaka ku buryo bwa commune ico bita plan de travail annuel budgétisé PTBA ko bofatira kuri iyo migambi nkora mutima y'abene gihugu. Bifuza rero ko mu myaka 5 iri imbere intara ya Gitega yoba yahinduye isura bamaze gushira mu ngiro ivyo abene gihugu basavye. Ivyo rero bikazokorwa hisunzwe imvona kazoza. Turifuza kandi ko intara ya Gitega yohindura isura kugira ngo igende yisunga imbona kazoza. Ni muri iyo ntumbero dutegekanya imigambi itari mike izotuma intara izamuka, nayo mikuru akaba ariyi: guteza imbere imitumba mu kubakorera ivyo basavye, kubaka igisagara ca Gitega twisunze igicapo canke schéma directeur cerekana ishusho y'igisagara ryakozwe n'ubushikiranganje bujejwe inyubako. Kuronsa amazi akwiye igisagara ca Gitega kuko biboneka neza yuko ngaha mu gisagara hari ingorane ikomeye y'amazi. Kuringaniza neza ibisagara mu makomine atandukanye, kubaka ibiro vy'intara n'inzu y'amanama mpuzamakungu, kubandanya gutera ikawa n'amavoka ku murindi uri hejuru kugira intara iterere bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu. Gutumira abavuka ntara gufata mu mugongo ugwaruka gwimba ubutare. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Seno David de Reverien Ndikuriyo yari yifatikanije n'abanyagitega muri ivyo birori. Yasavye abanyagitega kwiyemera bubake umugwa mukuru wa politike. Niteka rero intara ya Gitega n'intara twebwe mu mugambwe twayifashe kapitali n'imigambi yose y'iterambere, amahinguriro, ibiki twe turafise urutonde ibintu zazokubakwa. Bariyo twese tuvyumvemwo ushobora kubaka hoteli abandanye yubaka twagwiza tunga turonke heshi ukuraza abashitsi
menya rero yuko abo bavuka ntara n'abagenzi b'intara ya Gitega ari ubwa mbere bari bakoranye biginana inyuma yaho habereye itunganywa rishasha z'intara zigize igihugu c'u Burundi. Turabandanya n'aya makuru igikorwa cyo gushinga imambo bita borne muri quartier Tenga ngo kigiye kongera gutangura mu ndwi itangura. Ivyo bikare byavugiwe mu nama umushikiranganje mu byacejwe harimwo inyubako Damien niyo nkuru yagiraniye n'abene gihugu muri iyo quartier aho hakaba hari mu ntumbero yo kubashikiriza igicapo c'ingene amabarabara yo muri quartier Tenga azobameze. Uyu mushikiranganje agasaba abahurikiye mu Nyabune gutuza uwo wese ashingura imambo zishingwa n'ikigo Obuha. Ni nkuru Stani Nzigamwe nayo. Iyo nama y'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo inyubako n'abene gihugu bo muri Tenga zone Rubirizi yatunganijwe mu ntumbero yo kubashikiriza igicapo cahazoca amabarabara yo muri Tenga Rokare na Tenga Gahwama. Umushikiranganje mu byo ajejwe harimo inyubako Damien niyo nkuru yamenyesheje ko ico gicapo cisunga imbona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 igihugu giteye imbere muri 2060. Turafise imbona kazoza nicubahira umukuru w'igihugu yaduhaye twokorerako nico gituma twishikiye ngaha ku kivi kugira turabe yuko dushobora kubikura mu nzira ntiduhabe tuguma muri vya bindi byo mu gatunguru bituma aho mwuzurira hakaba n'ibindi bitagenda neza. Nayo umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe inyubako Obuha Leonidas Nibigira yamenyesheje ko ico gicapo cingera amabarabara yo muri Tenga azobameze ko bagikoze bisunga intunganyo igezweho yo gutunganya ibisagara. Akabamenyesheje kandi ko mu ndwiza igikorwa cyo kubandanya bashinga imambo bita borne mu rurimi rw'igifaransa kizobandanya. Ahakaba yahamagariye abene gihugu gucunga kugira ngo abo bose bihaye umugambi ugayise wo gushingura imambo bafatwe bongere bashengezwe. Inyuma yo gushinga imambo hazoca harondegwa uburyo bwo gukora ayo mabarabara. Zimwe mu ntambamye bahuye muri uwo mugambi wo gushinga imambo ngo ni nk'amabarabara basanze adashika ku mpera ayandi akaba mato cyane bitumwe nuko abahaba mu kubaka batasize imetero zisabwa zibarabara. Hano muri Tenga ari hamwe mu bice dusanga intunganyo y'ibisagara itaba yaragenze neza cyane kubera dusanga bene igihugu baragiye barubaka. Mwabonye aho twaciye ko duca mu minyuro imeze ukuntu tuyira amazinguzingu menshi bidero biragenda bigatera ingorane ugasanga hamwe imodoka ntizishobora kugenda ngo zihashike kandi tuzi neza ko mu iterambere muri kimwe kiranga ibihugu biteye imbere nuko ahantu hose haba hashobora kuba nyabagendwa hagize n'ikibazo nk'ibi vy'ivyaduka bifatiye ku miriro y'ivyaduka hakaba na biriya biduga vya kizimyamwoto bitabara bishobora kugenda bikahashika. Uburongoye komine Nahango Alexis Havyarimana akabashibira leta kuri uyu mugambi akamenyesha kandi ko uzozana karusho kanini ku bene gihugu mu bijanye no kwiyunguruza. Barayubahirijwe bacabona yuko nijya migambi izokoroha gushira mu ngiro. Mu ncamake rero abene gihugu uwo mugambi barawushima kandi bazowushigikira. Cyo tuyisaba yuko yonyarutsa igende ikubitiza bifunsi igende ishikira inzego z'igihugu yuko aya mabara turarinda nigishika. Mumenya ko uwo mugambi wo guca amabarabara uzobandaniriza mu bindi bisagara byo mu ntara hagati Hega Butanyerera n'ahandi ngo nakare iterambere rirangwa n'amabarabara meza. N'abene gihugu baba muri zone ya Rubirizi n'abakoresha ibarabara rya Gikoma Murago rerutse gusubirwamwo barishima ko iryo barabara barisize kaburimbi ariko ngo muri kino gihe ririko riberamwo amasanganya menshi cyane bivuye ko ari rito cyane bagasaba ko boryagura canke bagashiraho ivyo tuma umuvuduko ugabanuka mu ntumbero yo gukingira amagara y'abene gihugu. Ni nkuru ya Marius Muhigwe. Iri ni barabara ry'igihugu nimero 9 turi neza na neza ku ruhande gwegereye uruzi Gikoma. Ni barabara ryasanuwe rirutse gushigwamo ikaburimbi rishasha kuva kuri urwo ruzi Gikoma gushikaho bita ku Murago. Ni barabara ryaje hagise kuko ngo inyuma yo kuryubaka abene gihugu barashima ko aho riciye haheza hagaca n'iterambere ariko rero ngo amasanganya ni menshi cyane
kuko ngo iryo barabara ari rito. Iyi modoka zibiri nk'izi modoka niniya zibita amahoho zirihuriyemo ari zibiri zica zigyuzura byose ni kuvuga umuntu ari ku ruhande w'ikinga cyangwa y'imoto zica zimuhitana kubera ni rito cyane. Amasanya arahaba cyane rwose. Naje imbere barahagongeye umuntu yareka ajyana n'amaguru kubera ukwaga kwibara ariko aca ku ruhande imodoka ikiramuhitana. Twabonye bamutwaranye narembye cyane bitwaza ko none ko yarapfuye. Turashimira abiyumviye kurikora nukuri barakoze neza cyane ariko ikibazo nuko ibarabara ari ritoyi. Y'abana birabagora gose. Atabonetse nk'umuvyeyi afise umutima w'urukundo ngo aje kuzagusha abo bana birabagora gose bihagije. Bagasaba abaryubatse ko bojagura kugira ngo abene gihugu biyunguruza n'amaguru bareke kwasiga ubuzima kuko ngo ikibanza cyo kubakamwo gisanzwe kihari. Uko turabiye nk'akarorero kwiri rya Carama rya Mutakura ni barabara bakoze rininiya rikwiye. Bisigura yuko rishobora no kuba ari barabara rishobora gukingira babene gihugu mu ntumbero nziza. Kandi nino hose nkaba mbona abantu babomoye leta ukuri turayishimira ahubwo nikomerezeho turayitera intege ariko nibabirabe ni rito turifuza ko bodushiriramwo ico bita amadodani kugira bikunde apungurize imivuduko imodoka ziba ziriko zagenda cyane narijya ari ahantu hari abantu benshi bagira ku maguru. Muri kino gihe rero iryo barabara rikaba ryubatswe ku burebure b'ibirometero byababa 2 gusa. Nayo imiryango ihurikiye mwishira hamwe ry'abatararonka ibibondo AFVI mu mfunyafunyo y'igifaransa risaba ko bo kwitabwaho. Ivyo rero bakaba babishikirije mu nama yabahuje n'abamenyesha makuru ibujumbura kuri uwa gatanu aho bariko barashikiriza imyitwarariko yabo kugira ngo bayishikane kure. Ni nkuru Rodine Kamenge. Intumbero yo nama yatunganijwe n'ishira hamwe rihurikiyemwo imiryango itararonka byaro ngo yari yo gushikana ijwi kure kugira iyo miryango ishobore kumva ko iremye idakumiriwe mu kibano. Ni muri yo ntumbero ishira hamwe AFV ryakoraniye hamwe n'abamenyesha makuru kugira barifashe gushikana ijwi kure. Twateguye uru ruganda turutegurira abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira mutangire ubutumwa bamenye yuko ikibazo c'ubugumba ari kibazo c'inkoramutima. Abandi bari bitavye iyo nama akaba ari abaganga, abashingwa manza, abafasha mu bijanye n'inyifato n'abandi. Mugiye guteba kuronka uruvyaro ari imwe mu ngwara zihanze igisata c'amagara y'abantu mu Burundi eka mbere no kw'isi aho umuryango umwe kuri 6 utararonka ikibondo nk'uko ivyigwa vyagizwe bivyerekana. Iyo miryango ngo irahura n'ingorane. Zimwe muri zo zikaba nk'ugukekezwa n'imiryango bakomokamwo, kuba iyo uguteba kuronka ikibondo bivuye ku mugabo bitovugwa, kuba bimwe mu bibitera bitavurirwa mu gihugu, kwahukana n'ibindi. Ingo zitararonka uruvyaro zigasaba ko hoshigwaho ikigo cy'igihugu gifasha gukurikirana mu gupima no kuvura ubugumba. Zirasaba kandi ko hokingwa hakanavugwa ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka n'izindi ngwara zitera ubugumba. Kwa mashira hamwe yishinze kuvuza abantu mutualité assurance de santé mu rurimi rw'igifaransa yofasha kuvuza abafise ingorane z'ubugumba benuko ikibano corindi kumigwa n'ihohoterwa y'abagize ikibazo c'ubugumba. Mwomenya kwishira hamwe mpuzamakungu Memiza Belgique ryafasha mu mugongo ico gikorwa ryasezeranye kuzofasha kwegeranya ibitigiri abafise ico kibazo mu Burundi bagezeko. Naimo rwa rukurikirane rw'amakuru ajanye n'ibiza n'isibe kuri uyu wa gatanu turagaruka ku isanganya ry'umuriro ryahitanye imbaho n'ibindi bikoresho bitandukanye bya koperative twiteza imbere twese mu ijoro ryo kwa 15/0 uyu mwaka turimwo muri quartier industriel zone Ngagara commune Ntahangwa. Reverien Gwabira harongoye iyo koperative asaba ko amatohoza yo kumenya icatumye uwo muriro waduka yonyaruka kugira ngo basubire gukora ukuri kwamye na rigibu ataco bemerewe kuhakorera. Ni nkuru ya Jivan Ndayishimiye. Inyuma y'indwi zibiri isanganya ry'umuriro ryadutse rigahitana ibiti, imbaho n'ibindi bikoresho byo kubaka byari muri ico kibanza koperative twiteze imbere twese ikoreramwo. Muri kino gihe ico kibanza kirangwamwo iminyota n'ibisigarira vy'imbaho. Abadandaza bahakorera
bakaba bariko baragerageza kwiyungunganya bakoresheje ibisigarira vy'imbaho n'ibindi bikoresho bitahiye ariko nkuko bishikirizwa na Gwabira Reverier arongoye iyo koperative ngo arafise ibibazo bitari bike. Unako tubayeho urabona yuko turi mwibarabara kubera iyi tere yose nta kintu kirimwo ibintu byose byarahiye ibyo twaducuza byose byarahiye rero turi mwibarabara no kuvuga ntako tubayeho kwera ubuye turasaba turose bitanu udupfuye isoni akadufasha mu gihe kuvuza amatohoza yo kumenya icyatumye uwo muriro waduka abanywanyi ya koperative twiteza imbere twese ubu ataco bemerewe kuhakorera. Gwabira Reverier asaba ko amatohoza yonyaruka bagasubira gukora imirimo ukuri kwamye. Batubwiye ngo bariko bagira amatohoza ngo nico gituma rero tworindira rero turarindiriye ubu dusaba yuko kandi tukatanga imirimo hanyuma tukaraba amadeni twafashe ko twoyishura kuko nk'ubuye nk'amabanki ariko araharura dusaba rero yuko bodufasha tugatangura imirimo bakadusubiza ahantu tugatangura imirimo. Tubutse ko iryo sanganya ry'umuriro ryabaye mu ijoro ryo kuwimana genekerezo rya 2025 uyu mwaka turimwo rikaba ryahitanye ibidandazwa bifise agaciro karenga muri yaridi w'amarundi. Amakuru twategure n'ingagarukiye turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye murakoze.